Kwanza tunaendelea. Manje ndawufashije. Kuri uno musi imbonesha kure ya Look Media yari yagendeye inkengera z'uruzi Kanyosha kuraba imirimo isanzwe harangurirwa n'abariko barayikora. Abanyagihugu twasanze baratwiganira ibikorwa bariko baraharangurira n'akamaro bibafitiye. Twebwe ngaha turacukura ngaho uruzi rwa Kanyosha, bamwe bakajabura abantu, abandi bagafasha ababose kugurisha imisenyi yabo nyene kugira abantu ukuntu bobaho, vyema kadutungira imiryango 100%. Nuko twovuga ati ururuzi rwacu rukamye ntituzi yo twoca tuja vyema, kuba duhomvye kuronka amafaranga bivana n'ivyo wakoze. Ukoze bike nyohemberwa bike, ukoze vyinshi urumva akarusho kariho. Akazi twikorera ngaha n'akazi ko dusanzwe bamwe turopora abandi tugaheka abantu. Yo kazi dukorera ngaha niyo mirimo turangurira ngaha. Umuryango urabaho iyo umugabo yatunze ku kazi, umuryango urabaho agashikira. Uruzi Kanyosha twagwinjiyemo nta kibuza amahera ushaka utayaronka, urikagusha kuronka umurengera ugarya y'ibihara gushaka ukayaronka. Sinovuga ngo ndagenda musi ya 10,000, ari gihe ngenda musi ya 10,000 musi par jour misi yose. Uno musi ndanga 10,000 ejo ugasanga ndarose 20-30. Gature je ne sont pas dimanche. Abanyagihugu nyene twaganiriye baratwiganira intambamyi bahura no mu kazi kabo. Amazi ari mu kuduca ibirenge, bamwe inyungu ndakuretse mu birenge uraruha sana nka twebwe bamwe mu kuyarya tuyarya nk'impapuro. Naho yaronka naho uronka ibyo binga urumva tutabagura kubera n'amahera uba waciye urusha. Nta giciro cyo kujabura twoshinga kuko nta kibaho. Nk'uhaciye akabona ingene uri kuracumukura ni wavuga ati nyambari 500 nyambari 1000 akacavuga ati reka ndagucore. Intambamyi ya mbere novuga nka jewe apare yanje mbakiye ngaha ku ruzi, ku musenyi wanje mba nakoze nkoresheje ingufu ziwanje, ndababazwa n'umuntu atwara ibyashira bye wanje nta mpembe. Iyo ni intambamyi ya mbere kuri jewe Meri. Nka jewe Meri apare yanje mba nshaka nakoze ukaza kunshorera ko twovanako. Indi ntambamyi igira kabiri, hari ukungene ushobora gukora uzi yuko ibihargo bitahana, ntubitahane bivanye n'ingene isoko yaremye. Cyo bita iwaya, hariho imodoka bita ibeni tipakirira 2005 bwa pare yanje mbona kari make. Nkuko mwavyiyumviye, abanyagihugu twashoye kuganira baravuga yuko uruzi Kanyosha rubafitiye akamaro kanini, eka n'akamaro kakaba kibonekeza mu byo basanzwe barangura no mu miryango yabo.